Be face on the floor is the first. The first. Be face on the front where I can speed. Yes. Niki gikorwa kimwe cha Je navutse mu muryango w'abana mirongo tuvyagwa no muvyeyi yikundira isongo rimwe na rimwe twarabura nico turenze umuhogo bazinga inoti nanje nkazinga isura vyarahaye home singira ni jambo iyo ndose uduhoza umwana mbabona ari bon simba nkeneye ivya jimbo egera kibondo dukeze irembo ndabona no musi turabukura mu cibo turamira tuzawisanga SFA-TV. Hello guys, lero di Jerome ni shoboy Jogos ne glass na the press na the house kodo kutata mantete kuko mubibona turi ku SFA-TV ushobora kwibaza uti none ubu naho nibiki murabona umutumire ashobora kuba ababereye mushasha hano ku SFA-TV ariko akaba atari mushasha muri game muri kagakino price 257 kwa kundi nyine twama tubasaba mugire subscribe like share and comment kugira ngo nabandi baje kubona ikiganiro ku SFA-TV. Mushobora ariko bamwibaza ngo turi kumwe nande reka mukanya mpave ndamuha ikaze jewe nabaramukije bivanye naho muherereye ni bwake canke mwaramutse canke mwiriwe ndazi mudukurikirana muri ahatandukanye turi Gitega ku mugwa mukuru wa politike hano ku SFA-TV. Biko I my bro yo safi sana uko sawa fresh sana umeze fresh nakubona nyine kumeze fresh uri gado namusaba kunzi SFA-TV yo sari abakunzi SFA-TV muko bien nami niko fresh. Yeah, banzi nabamagare kugira subscribe, share, like and comment kuri SFA-TV tubananye tujya show. Yes I. Mwamaze kumva ko umusore ameze fresh sana ushobora kwiyumvira none unabone biki hano ku SFA-TV tubazana ibiganiro byinshi uno musire twabazaniye umuririmbyi ariko arakora muri industry y'u Burundi umuririmbyi ariko abikora fresh sana araja kubayagira byinshi sana bro abatakuzi kazina wibutsa. Yo, my name is Be Fire No Fear. Bad man better than better. Yes sir. Bro kumengo winjiro kumurapa. Yes I'm a rapper. Agira Yo, Be Fire No Fear here, no beer there, and no rich, no poor. On those stage I make fire, frost burn hair. On my nigga take chair and the listen my love fair. Where every time I'm taking care music career. Did the fire never tire in this rap requires repair. I punish rare and I love rap like I love my fryer. You were the rain or a brain, try to dry or don't cry. You see me here, best boy never die. I run like hair no pain. I'll gain you all one. Yes, bro. Iyo ndirimbo ni ndirimbo usanzwe waranditse ahantu canke warayikoze iri kuri YouTube? No, ni mistari nanditse. Ni mistari wanditse? Yeah, ni freestyle. Wara ntayo irasohora? Oya ntirasohora. Urafise umugambi kuzoyisohora? Umugambi urahari. Indirimbo ndawutereye mu 30. Yes. Wewe umunsi uzokumva ko ugomba yikora mu 30 nje biguha. Zobicisha ku SFA-TV. Asante sana. No black no banyanya. Yes sir. Okay, ibintu muje fresh sana rero wamaze kumva tukubona Be Fire No Fear. Be Fire No Fear kubatamuzi uva hehe uva mu ntari yihe kubura umurundi namaze kwibona urundi uva mu ntari yihe ko tariko barakumenya neza. Yeah, Be Fire No Fear ni umurundi ava mu ntara ya Bujumbura. Beshi bita Bujumbura yari. Navukiye muri commune Mukike ariko umuziki ndakorera cyane ahantu bita Mwijenda. Oh, Mwijenda ni usanzwe uba Mwijenda. Yeah, muri kano kanya ni homba. Unikanye usanzwe. Dushaka kumenya rero umuziki wo Mwijenda umeze gute industry yari ya Mwijenda gute abaririmbyi wabangana gute? Abaririmbyi baho sikirenga cyane ariko abaririmbyi barahari ariko ababoneka ni bake. Ababoneka neza na neza ubashaka kubangahe? Ababoneka nashobora kuvuga ko abantu bafite indirimbo kuri YouTube no bakari jewe gusa. Be Fire No Fear. Abaririmbyi barahari hari n'abafite indirimbo ariko batarakira ama YouTube. Oya nkoje se haruna kora mu baririmbyi. Ntaba none udafise no vita gute udafise dossier nko kwishuri ukivuga ko wiga he cyane ukivuga ko umunyeshuri udafise na bulletin cyangwa udafise niba udafise identité n'uburi mwene gihugu. Okay, rero nibaze ko bamaze gutahura umuririmbyi ari Mwijenda ni Be Fire No Fear. Be Fire No Fear. Nibaze ko baririmbyi nibaje kubibona bakakwataka uzohava vyifata mu gute? Barahawe ikaze. Tupambane. Be Fire No Fear ufise indirimbo zingana gute ku rubuga rwa YouTube? Ufise indirimbo zitatu. Indirimbo zitatu. Yeah. Bibutse urubuga rwawe kugira ngo bashobore gufasha kuraba. Ku mbuga zose ni Be Fire No Fear. Wandika Be Fire No Fear, hamukagira s'abonner, like, share and comment, hamukabandanya kwirikana ibikorwa byanje. Okay. YouTube ni Be Fire No Fear. Be Fire No Fear. Bizokunda. Hamwe na himbago hamwe n'indi yitwa Operation. Okay. Indirimbo zitatu uvuze ziriko umaze igihe kingana gute muri career yawe? Maze ni imyaka 2.
imyaka 2 YouTube ya Bifaya no Fear ndiko ndayibona ntacibaye ifise ababone 188 imaze igihe cy'umwaka indirimbo ya mbere iriko wabuze yitwa gute bizokunda indirimbo ifise lyrics indirimbo ifise ama views amajana 879 mu gihe iyi ndirimbo ikwije umwaka umwe none iyo ndirimbo ukikora target wari ufise yoba yabaye ubo warakubise nyine mu jisho canke hoba harakabakara katagenze neza mujanye no ko indirimbo yakozwe canke aho yashitse feedback ni nziza kuko ukoze indirimbo nubwo yakungura abantu batanu abo bantu si bake uko ntubari usanzwe bafise nubwo guha abone batatu kuri YouTube iyo ndirimbo yakugiriye akamaro ntiyashitse aho nashaka gushika ariko ndacariko ndakora kugira ngo shike kure okay indirimbo neza na neza atariko baratahura ushobora gukora mu gahogo kabaririmbira amwe mu majambo asanzwe arimo duhere nko gitero ca mbere sinzi bizokunda bizokunda yes je navutse mu muryango w'abana mirongo tuvyagwa no muvyeyi yikundira isongo rimwe na rimwe twarabura nico turenze umuhogo ubuzima bwari bugoye kuko na yes I like that aho nibaze ko bariko baravyumva wavutse ku muvyeyi yikundira isongo none iyo ndirimbo ni inkuru yo kuri nyine ya yikundira isongo canke ni inkuru ubona mu kibano canke no uri yagutumye ni true story muri society muri mu kibano hari uwo wabibona ko birahari hari uwize kubibona ko okay indirimbo none maze kuyishikana muhira abavyeyi bamaze kumva ngo araririmbye mu muvyeyi bikundira isongo nta gucana muri kwabaye canke nta gushaka ahubwo yari ama big up menshi okay hano ku Muvugizi TV barakunda umuntu agenda aje arabaririmbira sinzi niba hari akantu kamwe canke tubiri baba warigeze kuba unandika kandi subira bagiraga freestyle ngaho canke ibintu bigene freestyle abandanye bajya vibe unakaza kamba mina kaza flow unalala kitandani mina rara mezani karamu na pepa nivyo bintera brage kwandika navyo nivyo bituma ngira swage unalala lakini misirari kwa sababu kusinzia sio vyangu yo flow zako ziko chai achana na head zangu ziko high mistari ndagitondeka kuva hano gushika Burayi bega mvuge high canke bye kuko vinangire ndazirekore Bifaya say kuma flow yuzuye amaboy mimi niko high boy acha to enjoy werewa fake boy hawawezi kuni destroy uyu mudiho niwo natoye kugira ngo ndabafashe bibagoye sibe nk'ababa ndibiruka barondera ivyo batakoreye bamwe batamenye iyo baraye batibuka nabo basororeye kurapa byo ngoma ndabikumbuye sinibuka gota kiretse unterefonye man iyo iracari mu nyandiko nayo nyene ntira sindirimbo wakoze ntirasohoka bro we ndumva wowe itakuwa so sana reka tubandanye bro indirimbo himbagwa nayo ine imaze umwaka ifise amaviews amajana 886 indirimbo himbagwa wayikoranye n'undi muntu wayikoranye nande naye tukoranye muri rimwe yitwa Gap Boy Comedian asanzwe akina na comedy akora na comedy okay rero wewe indirimbo ya kabiri yaronse amaviews amajana 886 yarushije amaviews iya mbere nshaka kumenya feedback rero ico gihe ubwo ntiyoba yanaduze kubera akoranye n'undi muntu cyane byose birimo kuko igihe twakorana yari afise fan base yiwe nanje nkabafise iwanje no kuvuga fan base zibiri zihuye abari agarije umusaruro kandi abantu nabo barakunda cyane umudona yakoze mu ndirimbo iyo ndirimbo tutarateba yitwa himbagwa ibashishirize bashire mu gahogo kumbure yabo bashobora no kuba bari bamaze kuyumva kenshi mugabo batari bazi ko ari iwawe no munsi Muvugizi TV ubigaragaze yes urishugwe giza ridasa nkayandi wewe wandinze ububandi wampaye ivyo nabuze kubandi kirumara mu buzima bwanje urukundo rwawe ruratangaje bro aho nyine akabazo indirimbo ya mbere wayikoze mu diho wa hip hop ya kabiri wayikoze mu mudiho wa R&B usanzwe none gute uravanga amastile usanzwe uririmba canke uca bari kurumviriza canke iyi style ukurikiriye gushika no munsi tukitumura pere canke urimba R&B no munsi ndumurapere kandi ndarimba R&B artist dino murapa musanda umu artist nkora byose ni Bifaya no Fear muje kuri YouTube yiwe twizere ko ejo canke igihe tuzotubona ababone bakwiye n'amajana angahe kugira ngo bitere bimera fresh sana none ma bro wewe rero muri izi ndirimbo zibiri
yashoboye kukwemeza gusumba iyindi niye amaze indirimbo zibiri yarose abafana benshi ni himbago bivanye nuko nayikoresho ico gihe usanzwe ukora n'amashow narayisohoye ndayikorera show yitwa himbago na vacances concert c'était en 2024 en 2023 ari muri août okay aho ni fresh sana nibaze yuko bagiye kugutahura ugusumba abo bantu bawe bazana ku makonsere ubabwira bagira ama partage nawe wiganira gisohotse ugitora ugihereza inshuti n'abagenzi kugira ngo bose babananye bagushigikira urumva ko umuntu usanzwe urikora none bro uvuze gutegura konsere burya wewe bikugendera gute birakorohera gutegura konsere ko tusanzwe tumva ngo birasaba n'uburyo bwinshi ntibyoroshe bisaba uburyo bwinshi ariko burya nta kintu coroshe mu buzima bisaba gupambana kandi nimba abandi bariko bemvestisa mu burimyi bamwe ndeko bemvestisa mu kudandaza je naje ndi mu muziki amano kuvuga nimba afise ubwo buryo bwo gukora cankora ivy'umuziki chukora ivy'umuziki bro inspiration uyikura hehe mugiye ukora kano kazi ni wewe muri bindi ashobora kuba kemeza gusumba abandi jewe uyu ari mu ntuze zanje mu nzira zanje ntegeza gucapa baririmbyi ni benshi shaka kumenya umuyo bazi imbere y'abantu ni benshi nemera kandi bakomeye cyane ariko inspiration ndavye umuririmbyi uko abari karakora ninge nakora ibikorwa byiwe haraba ninguva ashiramo naho yavuye naho abari be face on the floor is the first be face on the floor we conspira niki gikorwa kimwe cha be face woba umaze kukunda gose cyangwa sinzi indirimbo yiwe ya mbere imwe ugize kuko nka je naravuga byinshi ndafise indirimbo imwe namumenye ko ndavuga ati uyu muntu ego apane namenye ko iyo nakunze cyane indirimbo yitwa impamvu iyo nakunze cyane impamvu hari amajambo amwe wobuzimwo yayo sinzi nshira ko twumve impamvu ituma jewe ndakurata nuko ufise icurusha abandi urankunda hamwe niyumva icata utakikindi n'amapenzi ya gihindi imana ishimwe sinakubise swata kwako nimedata sinzoja ahandi neza cyane ndiko ndavyumva ibintu bimaze neza cyane fresh sana rero tugomba tuje kuri no ndirimbo ya gatatu ariko imbere ko nja kuri ndirimbo ya gatatu ntunjaniranye hamwe uvyoshika ugahura na be face on the floor mukicara na canke akaguha amahirwe ati saba ikintu kimwe ubu nyene be face on the floor ikintu ushaka kumva wo musaba ni korabo niyo musaba be face on the floor be face on the floor uramwemera cyane ni nakahe kantu kamwe canke tubiri woba unegura kuri be face on the floor ni kabura kubera meme nande n'ababa batuvyaye turafisa kantu uvuga ati gasha hajya hano yo yabakora uko yagenda neza be face be face na arakora ariko ikintu namunegura ntakiyari nakira munegura no ndashobora kuba ntarakibona bamwe baravuze ngo haravanga amastile canke wiwawe ni quality kuvanga style ni quality iri mu byo mukundira reka tubandanye kuri operation indirimbo imaze amezi ane ku rubuga rwa YouTube kwa Be Final Fear ifise ama views amajana 610 imaze amezi ane gusa indirimbo jene bitakumengo yazamutse neza kuko bidize maze umwaka zirafite ama views amajana 886 no kuvuga zirasumbya hafi nk'amajana 2 kandi nayo igifise amahirwe y'amezi 8 kugira ngo bingane igihe zo wazimaze indirimbo operation uri kurayiraba wewe yakiriwe gute mu bantu cyane yakiriwe neza cyane fresh urashima sana ndashima cyane none we niki gutere ntigi gusumba ibindi mu gihe uri mu kano gakino kumbure hari abandi baba bashigikiwe n'abantu babaha amafaranga canke ugasanga babarihira indirimbo bigenda gute wewe ikintu kigutera intege cyane kumva ngo bandanya muri ikintu intege no ko nkunda gukora cyonyine umukurondera uburyo bwa ama studio nibikiwe nta kibazo kuna gutera nibaza ko usanzwe uzi ivyo urimo ikibazo nikihabaho ko ndafise amaboko ndakora usanzwe wari yangaje kubikora ntegereza gukora safi sana wowe rero gira akapera canke wikore mu gahogo kuri operation kugira ngo kumbure abamaze kuyumva bayibuke canke batarayumva bayumvireho baje no kuri YouTube bagufashe kurondera kugira ngo bidufashe twese bararesha ngatesha ukabandanya kubakomesha ukundekesha
bibatera pressure yeah. Yes I. Bro, ibintu ukora fresh ndumva wagarutse muri R&B indirimbo ya katatu yabaye ya R&B indirimbo ya kane twitege ko izoba ari mu mudiho wahe. Turindire turara. Urafise target, urafise umugambi wo kubaha igikorwa kimwe canke bibiri? Ya vuba cyane. Vuba cyane. Okay. Ejo canke igihe bitege igikorwa. Woshwa urana turacari mu kwicumi kugisa no kugeze hagati. Ubaha ikiringo kingana gutameza abiri ukwezi indwi zibiri umwaka. Oya bigenze neza nko mu gwizibiri kabisa. Okay. Bifaya no fear ariko arabayagira bifaya no fear nka jewe canke abandi bantu batabizi baragomba kumenya bifaya no fear igisigura iki. Bifaya no fear ni best fire mu Congereza. Best ni ikintu ciza meya. Fire no muriro. Best fire no muriro w'agaciro. Okay, akajambo no fear ni ntabwo mukazi. Mukazi. Yeah. Bro, rero wavuze ko mwijenda ari uri kurakora officiel mayo bago wowe usanze ufise YouTube usanze ugize gute. Tera kamo uburindi rwaruka rufise indirimbo cyangwa uterwa akamo abandi bashaka gukora ino game unabeke inzira imwe zibiri cyangwa zitatu ituma umuntu aba professionnel nka urumva professionnel yabwiye wose wovuga ati jewe ndiko nkora ko undi nakaja ku YouTube bakavuga bati wa uri mu kazi nk'abandi bose. Gira rero impanuro izi canke zindi woha ugwaruka ruri muri yo game baba hari iwanyu mwijenda canke abo mu gihugu cyose canke kwisi yose kumbure babe bazi babeho bamenya ukuna kakazi gakorwa gakorwa kugira ngo bashirizeho kuba abanyamwuga koko. Ya icambere ubanza kumenya nuko ubanza kumenya ufite talent. Bazi kumenya ko ushoboye ico ushoboye gukora no kurondera inzira yo kugikoramo. Rero inzira yo gukora uno mwuga sinzira yo gukora uno munsi urondera inyungu ejo canke hirya ejo. No kuvuga nimba ukeneye kudandaza isabuni uragerageza ugakoresha amaboko canke ukarondera ukuntu ubigira ukarana nk'umutaye w'isabuni. Rero no muri uwo mwuga ushobora kurindirimba irifu ko bari ubufisa kandi kazi gashobora kurindirimba utagafise uragerageza ugapambana mpaka. Okay, niko ndavyumva. Okay. Dushaka kubahanura nk'umunyamwuga mugenzi wabo naho aparede byo mafaranga. Kuko bamwe n'amafaranga baranayaronka bagasohora izo ndirimbo mugabo ugasanga bariko bazitanga ku ma Bluetooth canke zikanabapotera nabo nyene. Bereka inzira imwe canke zibiri bokora kugira babo banyamwuga banyaga. Okay. Icambere nuko uno munsi hano muziki ugeze uri ku mbuga. No kwita imbuga bakreya ama page ya Facebook bashaka kudandarizako. Hama igikenewe cyane muguruza YouTube. Kuko YouTube niyo iri prioritaire cyane muri kino gihe. Ikadufasha no kubika ibintu. No kwiga guhahamira imbuga. Twige gukoresha imbuga cyane. Yes. Bro, ukoresha imbuga zingana gute wewe muri no muziki wawe? Muri kino gihe nkoresha Facebook, Instagram, YouTube na TikTok. Ushaka kugutora ku mbuga zawe zose yandika kujya nyine canke ni Bifaya no fear. Bifaya no fear. Ni BFIRENOFEAR kubati. None bro uno munsi ku muntu yifuza ko mwokorana yo gutora he yo guronka gute hosa bwiki ko uri muri management barashaka kwibaza uri muri management uri bocha muri management uri hehe umuntu yo gutora umwene yoranyandikira ku Instagram cyangwa kanyandikira kuri Facebook. Hose uburi nta manager nta management ndimo ndiko ndakora giti ciwanje. Nukuvuga umuntu murivuganira mukashikana amasezerano yanyu muri babiri. Yes, unkeneye urandondera tukavugana. Big up sana Bifaya no fear sinzi ko hoba hari kandi kantu ho ateguriye abakozi b'Umuvugi TV ukikora mu gaho gukabitira kame canke tubiri ku munsi akantu ku munsi kumbure nyine nabo bakajya show bakarushirizaho kuryoherwa cyane kubera barakunda vibe. Hanyuma nibaze ko bija kuba byarinze freestyle mu mwanya twafite tunabasezera kabisa. Twende. Bazinga inoti nanje nkazinga isura byarahaye home singira ni jambo iyo ndosuduhoza umwana mbabona ari bon simba nkeneye ivya jimbo egera kibondo dukeze irembo ndabona no munsi turabukura mu cibo turamira oya ntidusubira kununuza imbombo birarusha kurarira amazi yo mwibombo ubu ndicuza amahera yanje namariye muri rugombo hamanga taha nidoga mvuga ibijambo umugore nawe nkamutura gahimbo ndamukwega ngo duhana amasimbo yo mugikoni naho hatagira n'ivyombo kurara mu kirabo wagwa
padida kono kutata mantetele Wagwan. bro juranyemeje ku ruhande rwanje abakozi b'Vuga TV nabo nibagire commentaire hariya munsi batubwire bati bana umutipe kweli kweli biko fresh sana hanyuma jewe vraiment numva atakindi nokora atari ko tworindira ico gikorwa ca kane watwemereye muri na mesiza twaje tukurondera tunakiwumvisha tunagifashanya kugikurikirana kameme nkuko dusanzwe tuyikora ngahanye ku Vuga TV. Jewe rero nka Jogos Neglas na kuri microphone reka ndabasezere ndababwire nti mudufashe kugira mu partage bishizame gure ibintu gende fresh sana. Jewe nka Jogos Neglas reka ndabasezere inyuma ya kamera twari kumwe na Ashraf hano naho mutumire ni Bifaya no Fear ace abasezerera ciao ciao. Bifaya no Fear, the king of rap. Wagwan. Ndabashimiye cyane abantu bose mwari kumurakwirana iganiro kuri Umuvugizi TV. Yes, ndabashimiye cyane mwandanye mudukurikirana mugire subscribe, share and comment na like zose kuba dida. Yona fresh sana boy. Big up sana. Yes sir. Tuzawisanga k'Umuvugizi TV. Wifuza kumenyekanisha ibyo uriko urakora nyaruka k'Umuvugizi TV.